Itekano umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu muriko murabana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu na yanyu muhuza TV. Uyu numwe tugiye kubageza kamakuru biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi. Namakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye, aho tuza kugaruka cyane mu gisata c'ubutungane, kandi none tukaza kugaruka ku mpinduka zihejeje gukorwa ku giciro c'igitoro ngaha mu gihugu c'u Burundi. Murano makuru turaza kugaruka ku nkuru irabana n'igihangange Ivya Bunyoni, aho kuri uno munsi yoba yaburanye mw'ibohero rikuru rya Gitega. Ni nyuma yaho benshi mu baharanira agateka kazina muntu ndetse n'umwigeme wiwe Darlene Bunyoni bari basavye yuko urubanza rwa Ivya Bunyoni rwoba ku mugaragaro, akaburana abantu bose bahari bakumva ndetse n'ingene yisigura ku vyaha vyose yagirizwa. Ivyo vyanse mu misi iheze Human Rights Watch nayo yasavye ko urubanza rwe rwoshirwa ahabona, abenegihugu nabo bakabona ivyo uko Ivya Bunyoni yisigura imbere y'abacamanza, ariko siko vyagenze kuri uno munsi, kuko mu gatondo ka kare cane umutekano w'ibohero rya Gitega wazindutse ukingiwe bidasanzwe. Igifyo ca polisi cari gikikuje ibohero, ibikorwa vy'ibohero navyo bikaba vyiriwe bisa n'ivyahagaze. Tukaza kubabwira ingene vyose vyari vyifashe mw'idonido yano makuru ntimuze gucikwa. Nkuko nari mpejeje kubabwira, reka imbere yuko tubageza inkuru irabana n'ivya Ivya Bunyoni tubabwire ingene igiciro c'igitoro cadugijwe. Kuva uno munsi igenekerezo ya 21 mu kakaro uyu mwaka w'2023, iritiro ya essence igurwa amafaranga 3,985 y'amarundi, ikaba yahora igurwa amafaranga 3,250. Ku giciro cari gisanzwe akaba hiyongeye ko amafaranga 735. Iritiro y'amazutu igurwa 3,795 y'amarundi, ikaba yahora igurwa 3,450. Akaba hongewe ko amafaranga 345. Ni mu gihe iritiro ya peteroli yo iriko igurwa amafaranga 3,730 y'amafaranga y'amarundi. Ibi tukaba tubisanga mw'itegeko ry'umushikiranganji Ibrahim Uwizeye. Imbere yuko tubageza ko inkuru irabana n'ivya Ivya Bunyoni, reka nkwibutsa ufyonde subscribe canke s'abone kuri hoteli wafyonda ko kugira ngo utojucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu no yanyu mukunda cane umuhuza TV uri mu bambere nkwaye ikaze mw'idonido yano makuru. Nkuko natanguye ano makuru mbibabwira, Generali Ivya Bunyoni yaburanye uno munsi mw'ibohero rikuru rya Gitega. Ni mu gihe umutekano w'ibohero rikuru rya Gitega wazindutse ukingiwe bidasanzwe. Igifyo c'abapolisi cari gikikuje ibohero, ibikorwa vy'ibohero vyiriwe bisa n'ivyahagaze. Sentare ntahinyuzwa yarije kuburanisha General Ivya Bunyoni ku kijanye nuko yobandanya kuburana apfunzwe canke akaburana yidegemvya. Bunyoni yari yarunguruje ingingo ya mbere. Vyitezwe ko ingingo ya sentare ntahinyuzwa izosohoka mu masaha 48. Benshi mu bakurikiranira hafi ivy'uru rubanza rwa Ivya Bunyoni bavuga ko nta gishasha citezwe, ko inguvu leta yasize mu kumwubakira agasho kadasanzwe zerekana ko leta ititeguye kurekura Ivya Bunyoni. Abasangiye dosiye na Bunyoni bo bari baraburanishijwe ejo muri sentare ntahinyuzwa i Bujumbura. Abo akaba ari Colonel Desire Uwamahoro, Colonel Samuel Destino Bamfumukeko, Kome Niyonsaba, Melchior Nduwimana ndetse n'abashoferi babiri bahora batwara Ivya Bunyoni. Generali Ivya Bunyoni akaba akurikiranwa ko ivyaha bitanu birimwo kugerageza guhungabanya umutekano w'igihugu, gutunga ibigwanisho atabirekuriwe,
kubangamira ubutunzi bw'igihugu, kweha inyungu atarekuriwe ndetse no gutuka umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye. Ubutumwa bwarungitswe n'uva mu muryango wagiriwe nabi na Desire Uwamahoro agikomeye agihonyora uwo ashatse mu Burundi. Uwo yagize ati burya hari amakuru nzambona mutanga umuntu akayafatira umwanya koko akayumviriza. Koko ni ijambo ry'Imana ribivuga ngo uwishira hejuru wese azoshirwa hasi. Jewe iyo nibutse Colonel Desire Uwamahoro kahise kiyo bintera kubona ko Imana iteye ubwoba cane, kanatsinda nuko tutaje twisunga Bibiliya. Burya mugabo Goliyati yo twigishije, ariko buri muntu wese aho kwisunga Bibiliya yisunga icamaze n'inguvu ziwe gusa. Ndibuka Desire Uwamahoro hari mu mwaka w'2015 mu ntango z'umwaka aho yari ageze Kamenge, be n'umushoferi wiwe bahita bagonga data wacu ari kuri za moto z'igipolisi. Sinzovyibagira, amugonze data wacu yahise agwa mu muserege, moto yariko imwubarara hejuru. Ico data wacu yakoze amaze kubona ko agonzwe n'uwo mu nzego z'umutekano, yadugije baje ngo amwereke ko nabo ari umupolisi w'igihugu. Ahubwo wame ngo ntaco amweretse. Desire Uwamahoro yamubwiye ati abapolisi b'igihugu urajana rwo ngo urimwo. Umupolisi w'igihugu ni je mfise iryo mvuga rikijana, mfise n'ico nkora kikijana. Ngo burya bamusize ariko arakumbagara. Kubw'ivyo sinezerewe nuko ariko acaho yacishije abandi, ariko kubwanje ndumva no musabira ko tazorenganywa nkuko yarenganije abandi, ariko amenye ko Imana ari ifise ijambo rya nyuma ari nayivuga rikijana. Data wacu bahavuye bamunyuruza mu mwaka w'2016 ngo tugize turabaza bazoshinyagurije ngo yagiye mu bagwanyi, ariko Imana iriho irabibona vyose. Akaba ari ubutumwa bwashizwe ahabona no mu muryango wagiriwe nabi na Colonel Desire Uwamahoro, asaba ko atozorenganywa nkuko nawe yarenganije abandi. Mu yandi makuru kandi reka tubabwire yuko Ibanki nkuru y'igihugu BRB yemeza ko Burundi buheruka kuronswa na FMI ingurane y'imiliyoni 271 z'amadolari y'abanyamerika. Ibanki nkuru ya Repubulika y'u Burundi BRB iheruka kumenyesha ko urwego nshingwantwaro rw'ikigo mpuzamakungu Fonds Monetaire International ruheruka kwemeza ingurane igenewe leta y'u Burundi ingana n'imiliyoni 271 z'amadolari izoriwa mu kiringo kirenga gato imyaka 3, akaba ari amezi 38. Iyo banki imenyesha ko iyo ngurane izoba ije gushigikira ubutunzi bw'igihugu muri iyi minsi butifashe neza, aho buza ubwa mbere ku rutonde rw'ibihugu bikenya ku isi nk'uko ibiharuro bitangwa ni banki y'isi bivyerekana. Iyo ngurane ikaba yaremejwe kuwa mbere mu Kakaro igenekerezo ya 17 mu Kakaro uyu mwaka w'2023 inyuma y'amasezerano leta y'u Burundi yari yagiraniye n'ico kigo FM mu kwezi kwandamukiza uyu mwaka w'2023. Iyo ngurane kandi ikaba ibaye ingurane ya mbere kuva imigenderanire hagati y'u Burundi n'amashiramwe mpuzamakungu amwe itosekaye mu mwaka w'2015 biturutse ku kiringo ca gatatu c'umuhisi Pierre Nkurunziza kitavugwa ko rumwe na bose. Nkuko biri muri ayo masezerano, FM ikaba yemeje guca isohora bitarenze muri yindwi nyene igice ca mbere c'iyo ngurane kingana n'amamiliyoni 62 y'amadolari y'abanyamerika. Naho biruko urugero rw'amadeni yo hagati mu gihugu yagiye araduga kuva mu mwaka w'2016 aho gushika muri uyu mwaka ideni ryo hagati mu gihugu ryari rigeze ku mamiliyari arenga gato ibihumbi 4. Ideni ryafashwe hanze y'igihugu riza ryiyongera kuri ryo Uburundi bwaraye bwemerewe na FM naryo gushika ubu rikaba ryahora ringana n'amamiliyaridi 1,300, no kuvuga ko ideni ryose ringana n'amamiliyaridi 5,300. Abahinga mu vy'ubutunzi bakaba badasiba gusemerera
ko leta ikwiye kuza irakoresha amahera y'ideni iba yasavye mu bikorwa birwiza umwimbo kugira ngo ayo madeni ntazoba umuzigo kurwaruka rukiri ruto ruzoriha ayo madeni nk'uko bivugwa na Gabriel Rufyiri arongoye ishirahamwe Orukome. Ngayo rero amakuru twe twabateguriye kubageza ko muri kano kanya twababwiye impinduka zagaragaye mu giciro c'igitoro ingene cadugijwe. Twabwiye kandi ingene General Ivya Bunyoni yaburanye uno munsi mw'ibohero rikuru rya Gitega aho ubusabe bwa benshi butumviswe. Umwigeme wiwe Darlene Bunyoni yari yasavye yuko se yoburanishwa ko mugaragaro biranka, ndetse na Human Rights Watch ikaba yarasavye leta y'u Burundi ko urubanza rwa Ivya Bunyoni rutazobamwo akarenganyiro gashirwa ku mugaragaro bose bakabibona nk'uko nawe avyipfuza. Vyonda subscribe canke sabone kuri hotel wa Vyonda ko kugira ngo utojucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza. Sangiza n'amakuru bagenzawe abo babaherereye hose kugira ngo batoja bacikanwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. N'Impuza TV Imana ibahezagire.